neza yuko ndacumye ko makuru naho katwishikije mu nzu yacu rishinzwe kumenya kazi mu musanisha n'umuhoro tofe ndabana mu kijya inshuti bakunze muteze amatwi bw'abantu byinshi mu zina gatanze FM kaze makuru y'uno munsi wa gatatu igenekerezo rya 8 mu kakaro na ko 2020 amakuru yacu reka tuyahere mu ngingo nkuru ziyagize. Abadandaza barasaba leta ko borohereza ikagabanya ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe ngo nabo bashobore kwiteza imbere. Abagwayi barasabwa kumanza kuja kwa muganga kwipimisha imbere y'uko baja kugura imiti mu mazu y'ubudandarizo bwayo ariyo mu farumasi. Mu buryo bw'ivy'amategeko tuyafashwa mu ntara muri Bugirimana mu Kanyana Denido ry'amakuru. Gwino muri sanze muri radio magara tanze fe ndasubiye kubaramutsa nkuko nari muje kubabwira mu ncamake abadandaza barasaba leta ko borohereza ikagabanya ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe ngo nabo babone kwiteza imbere nkuko bivugwa na Desire asanzwe adandaza ibirato aravuga ko naho baguma babikora harimo uruhombo rwinshi. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Gasaba Jean Tofe. Akamaro kamari ni kubera kamungi umuryango kandi kakafasiriza n'abandi banatari jewe bigatuma ndakishimira cyane kubera mbona ariyo nyungu yanje n'umuryango kimaze kubona kibangane kubera usanga ngiye kurangura basanga ndagira ngo 40 usanga ndacungusha ko 5 cyangwa 10 niyo wangana uvuga vuba batazi inama bimaze kugenda gora nazo ndani cyo birato ni kubera usanga tugira ngo 40 kimaze kushika nino usanga bari kwaduha yo kwishaki basanga baduhaye 45 cyangwa 33 umva iyo niyo mpambano ihari cyo kusaba leta nuko yozira biraba ikaraba ingene yashobora kudupunguriza ibiciro mu buryo mu bijyanye ku buryo n'umuntu muto kugira ngo namenye yashobora gushikirwa usanga twakirangura 40 akafuma atumana tukafuma tugerangura 35 yego. Reka mukuru wacu tuyatambukira mu gisata cy'amagara y'abantu. Abagwayi barasabwa kubanza kuja kwipimisha kwa muganga imbere y'uko baja kugura imiti ku mazu y'ubudandarizo ariyo mu farumasi. Muganga Ikizinimana Andre yadusigurira ubudasa buri hagati ya farumasi n'ivuriro akanavuga ko batarukurira abagwayi ngo bahagwarire akanahimiriza bene igihugu kwihutira kuja kwa muganga imbere y'uko baja kugura imiti ku farumasi. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro y'aho bukuru. Iyo dushobora kubwiriza nk'abantu baje turashobora kubakira mu buryo bubiri tandukanye. Bwa mbere iyo umuntu agwaye abanza akaja gufata ibipimo kwa muganga hanyuma mu gihe avuye akabona kuja ku miti bamwandikiye akabona kuja kuyitorera hano kuri farumasi. Haraho imiti ashobora kuyivuza ambulatoire atarinze guca kwa muganga mu gihe yumva umutwe nina bitarinda gusaba yuko yorinda kuja kwa muganga arashobora kurusimbira ngaha agatora nka paracetamol canki ubwo nibwo buryo bubiri nashoboye kuvuga ushobora kuvurira ko umuntu bitarinze kugira mikogora. Bisanzwe biratandukanye ko ivuriro n'ahantu barondeza koko kandi bakamenya icyo uwo muntu agwaye, ariko farumasi n'ahantu batanga imiti sero n'indwara baba batoye umuntu sero n'ingene aba yagiye kurangura niko adandaza. Ariko ndibaza nubwo byaba bitanye cyane ntabwo yoba ari cyane rwose ahubwo usanga vyegeranye sero uravye no muri kino gihe ni COVID-19 yatayemo ingorane bumva ikiguzi mu kiteza kuba kimwe sero naho umuntu aba yagiye kurangura kandi iyo tugenda kurangura usanga nini amapri umuranguza ko ataramusha kugenda kuri abakisi cyangwa arkem ugasanga ibiciro si bimwe urumva nico gituma umuntu acana dandaza sero nuko aba yaranguye kubera igihugu muvuga nti bwa mbere nuko iyo yumvise agwaye yobanza akaja kwa muganga hanyuma agafatisha ibipimo kampimo akamandikira imiti hanyuma akaja kuri farumasi kuyitora nk'uko amategeko abigenga. Amakuru twabateguye akabagarukiye hano reka dushimire abashoboye kuba badukurikira dushimire uruganda gusamiriza mu gatanze FM gashoboye kudutukaniza amakuru dushimire na muri Bugirimana dufashije ngo amajwi bashikire neza bishaye ndayivugira niko nabashikiriza tuzoba dusubira. Gwino muri sanze muri radio magara tanze fe